Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Inyifato kugira dushike ku vyasezeranywe niryo jambo shaka dusangire. Ivyo vyasezeranywe nibiki? N'ubugingo budashira. Ni bya bihe byo kubaha ibihe bidashira, ubwo buzima nabwo tuzobubaho tugeze mu ijuru. None two kwifata gute kugira ngo tuzoshike ku byo byasezeranywe, tuzoshike mu ijuru, tubeho dufise ubugingo budashira. Kugira rero bikunde tuzoshike mu ijuru, tukigendagenda muri inosi hari inyifato usabwa kugira. Inyifato ya mbere no kwihangana. Kwihangana birakenewe cyane gose. Umuntu atihanganye atangura kwidodomba. Ibi nivyo byashikiye Abisirayeli mu gihe bari mu rugendo rwo kuja i Kanani, igihugu bari barasezeraniwe n'Imana. Benshi mu bugaragwa babuze ibyo barya, babuze ibyo banywa, baridodomvye. Bamaze kwidodomba bahoneye mu bugaragwa. Kubera iki? Babuze ukwihangana. Kwihangana ni byankenerwa cyane kugira ngo tuze turangize urugendo amahoro. Yesu ariko araganira n'abigishwa biwe muri Luka 21 umurongo wa 19 arababwira ngo kwihangana kwanyu niko kuzokiza ubugingo bwanyu. Ukwihangana rero kurakomeye. Urumva ariko arababwira ingorane n'ibibazo bizobaho, arababwira vyinshi. Ku murongo wa 19 arababwira ngo ukwihangana kwanyu niko kuzokiza ubugingo bwanyu. Rero ukwihangana niko kuzokiza ubugingo bwacu kugira tuzobone guhabwa ivyasezeranywe. Wewe sinzi mu rugendo turimwo yuko wuzuye kwihangana. Urabikeneye, nanje ndabikeneye, twese turabikeneye kugira tuzoshike ku byo twasezeraniwe. Kindi kigira kabiri yarababwiye ngo gukora ivy'Imana igomba. Birakwiye imbere yuko duhabwa ivyasezeranywe gukora ivy'Imana igomba. Tudakoze ivyo agomba tuzosanga twavuye mu isezerano hanyuma ntituzorangiza amahoro. Muri runo rugendo tukirindiriye kugaruka k'umwami Yesu dukora ivy'Imana igomba. Ikigira gatatu cyanditse hanyene mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo twiyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingirirako. Nshuti yanje, nidushobora kurangiza urugendo amahoro tutiyambuye ibituremera. Imyitwarariko y'ubugingo iraturemera, ibyaha biraremera, icyaha kitwizingirako kiratuboha, kikatubuza kubandanya urugendo, kikatubuza gukora neza. Vyiyambure, ni wiyambure ibyo bikuremera, ni wiyambure ibyaha bikunda kukwizingirirako, hanyuma ubone kubandanya urugendo. Icyanyuma rero cyanditswe hanyene mu gice cya 12 kivuga ngo dusiganigwe ibyo twashizwe imbere. Ibyo twashizwe imbere ni iryo sezerano nyene, nivyo twasezeraniwe. Tubisiganigwe mu yandi majambo ni higanwa kugira tuzoshike mu ijuru, ni higanwa. Mu bisanzwe abahiganwa baragira umwete. Birasaba rero ko jewe nawe tugira umwete, tugasiganwa, tugagira higanwa ku munsi kugira tuzobone guhabwa ivyasezeranywe. Ibyo urimwo sindabizi, ariko ibi bintu ndakubwiye ubifate nka nkama kugira uzobone kurangiza neza, ushike kwisezerano, tuzoshobore kubana n'Imana yacu mu karuhuko k'ibihe bidashira, mu munezero w'ibihe bidashira, no mu mahoro y'ibihe bidashira. Yesu abahezagira.